Yesu ashimwe. Dusangira amajambo dusoma mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cya 5 umurongo wa 13 n'uwa 14. Haravuga ngo muri umunyu w'isi, ariko iyo umunyu uheze uburyohe uba ukiryoshwa n'iki? Ntaco uba ukimaze atari ugutabwa hanze ugahonyangwa n'abantu. Muri umuco w'isi, igisagara cubatswe kw'itaba ry'umusozi ntigishobora guhishwa. Dusangira ijambo rivuga ngo mu KRISTO niwe munyu n'umuco w'isi. Mbega umunyu uheze uburyohe canke birya birungo dushira mu bifungurwa hari ico biba bikimaze? Nta na kimwe, uretse kuvyegeranya ukabishira mu wundi mwavu bigatabwa. Uko niko umukristo atazana impinduka haherereye ameze. Umukristo wese wakiriye Yesu, kuko Yesu nawe nyene burya n'umunyu akongera akaba umuco w'isi. Uwamwakiriye rero ategeza kuzana impinduka ahaherereye. Umunyu ufise ubushobozi bwo kuryosha ibintu. Uko niko n'umukristo yarakwiye kuryosha ahaherereye. Ahatari amahoro akahazana amahoro, ahatari umunezero ahatari umutekano akahazana umutekano. Bigatandukana n'umuntu aba ahantu hakaza indyane hakaza induru. Umukristo rero ajejwe kuryosha ahaherereye akazana impinduka. Ivyo rero bizobonekera mu bikorwa vyiza vyo kugororoka. Kanatsinda ijambo ry'Imana riravuga ngo bazotumenyera mu byo twama. Wewe sinzi ivyo uri kurama uno munsi. Arongera arababwira ngo muri umuco w'isi. Turi umuco w'isi kubera iki? Yesu nawe nyene yaje avuga ngo ni jewe muco w'isi, kandi abamwakiriye nabo bahinduka umuco w'isi. Rero nawe utegereza kuba umuco aho uherereye. Aravuga ngo ninde yodomeka itara ngo ajyubike kw'igisimbo? Nta numwe kuko itara ririho kugira ngo riboneshe. Nawe kuriho nk'umuco wategereza kubonesha, bikagarakarira hehe? Mu ngeso zawe no mu bikorwa vyawe vyiza byo kugororoka. Rero mwene data, wibuke kuri umuco w'isi. Uri gisagara cubatswe ku mpinga z'imisozi kidashobora guhishwa. Nukuvuga ngo abakibonye bose bakabona ko ari gisagara ciza, bakabona ko ari gisagara kiri ku muco. Uko niko rero umukristo yamize Yesu nk'umuco ategerezwa kumera. Rero mu KRISTO aho ugeze wewe ubwawe ukora ibikorwa vyo mu muco. Si ivyo gusa, naho ugeze abantu bige gukora ibikorwa vyo mu muco kubera wewe. Ntuhishe umuco uri muri wewe. Nukuvuga ngo ivyo Yesu yaguhaye, ico amaze gukora muri wewe ubivuge, ntubihishe. Kubikiza igisimbo nukuvuga kunyegeza ico Imana yagushizemwo. Vuga, tangaza ku mugaragaro ivyo Imana yagushizemwo, ivyo Yesu yagushizemwo, ubibwira abandi nabo babimenye bashobore gukira. Rero abantu bose bakubonye babone yuko hariho itandukaniro. Kandi vy'ukuri ijambo ry'Imana riravuga nkuko Yesu yababwiye ngo bazotumenyera ku vyo twama. Wewe uri kurama iki? Uri kuragaragaza umuco uri muri wewe canke aho uri biragaragara kuri umunyu? Kandi ibikorwa vyawe vyiza nivyo abantu bakwiye kubona, hanyuma bagashima Imana umunsi Imana ibagendeye. Nuko rero mu KRISTO ndakwibutsa ko ari wewe munyu n'umuco w'isi. Imana ibahezagire.